Meje kubwira abantu ndiko turi kumwe na Kibonobono Oil company kabari company tegwa mu gisagara ca Bujumbura bona randiri kino gihe ibi bintu birakomeye cyane jewe mbambwira abantu ngira ibintu byo gupaca mupacapira mu jahandi hanu ibintu muri cooperative yitwa Kibonobono Oil zina ry'Imana. Je nama nibwirira abantu bakibaza ni blague usavye umwiza murasa niko bigomba kugenda. None ubu dufise ikintu cyitwa Microfinance Agricole Kibonobono MAK. Subiramo MAK. Vuga ibintu vy'igisirimu. Vuga ibintu vy'igisirimu bigomba kuba ari ibintu vy'igisirimu. Uramubona ngene aje yakubizemo akantu? No muzirimu cyane. None ikibazo mbangira ni kimwe. Ijambo umusirimu wibaza ko ari ibintu babeshera umuntu. Kuko kandi kubashira ko umusirimu utari umusirimu katolika. Hera ku kirato, hera ku kuntu yambaye uje ku telefone yiwe. Ameze neza mzee. Umusirimu cyane. Ameze neza. Niyo mpamvu rero muri kino gisagara ca Bujumbura inkuru dufise yitwa Cooperative Kibonobono Oil. Ari nayo mpamvu twamuzogera ngo abitwibwirire mu nama ya sport y'ino mugoroba. Ikaza hano tuba turi mu nama ya sport tuganira sport muri rusanga ariko iyo haje ikintu c'igisirimu cyane kigomba kubanza kumenya twebwe. Ikaze muri sport zone. Mwawe kazi. Karibu. Murakoze cyane ni David kandi mwumva muri Kibonobono Oil. Ndabaramukije abanyakubaho journaliste turi kumwe ku mugoroba. Ndamutse kandi n'abariko baradukurikirana kuri radio PJ Classic FM. Bimeze neza muri cooperative Kibonobono Oil. Nukuri turashima Imana kandi turashimira abarundi bariko baratahura imigambi twabazaniye bakaba bariko baraza kwifatanya natwe ku bwinshi cyane. Ego. Niyo nkuru ngo kino gihe yari mu gisagara ca Bujumbura gusa. Utarayimenya ahubwo mushikire ko mubwira ingene bimeze imbere yuko dava tuza ku ngingo nyamukuru dufise ko namugoroba yo kuganirako banzo mubwira iyo nkuru turiko turabwira abantu igezwe muri kino gisagara ya cooperative Kibonobono Oil kumbura twumvise bwa mbere cyangwa se ushaka dukurikiranya kuri YouTube channel yacu ari hanze y'igihugu cy'u Burundi atahurike tuvuze cooperative Kibonobono Oil. Tuvuze cooperative Kibonobono Oil bumve yuko ari abarundi twiyegeranije hamwe kugira ngo turime igitegwa gishasha citwa Kibonobono. Igitegwa cyahoze kirimwa kera cyane ku bazungu ariko hari haize imyaka myinshi kitarimwa uno busi cagarutse gifise inguvu nyinshi cyane pana gusa mu Burundi ariko no mu bihugu byinshi vya Afrika. Twebwe rero canke jewe ndi umwe mu bagiriwe amahirwe yo gufatanya n'abagenzi banje mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Hano mu Burundi rero tuca turaza kugira ngo tuvugurure ubwo burimyi bw'ico gitegwa. Igitegwa njabuka amazi, igitegwa gishobora kudufasha kuzana idolare, igitegwa gihingurwamo ibintu byinshi cyane, amavuta asanzwe avamwo ajya amavuta dusuka mu miduga ayo twita amaribrifiant ariko cyane uno munsi Kibonobono gifise ibeyi nini canke igiciro kinini ku isoko mpuzamakungu kuko nico kiriko kirahingurwamo igitoro bita biocarburant. Hano rero mu Burundi nakaryo keza kugira ngo abarundi bose boba bariko bumva akamo tuko turabatera baze bifatanya natwe muri cooperative Kibonobono Oil kugira ngo turime ico gitegwa ejo aho bukera gitangure kuduha akanoti. Ego muri umuntu avyumvise ari bazati cyatanguye kurimwa hano mu Burundi coba carashitse canke muri ko mona centruza ntikirashika nimba coba kirimwa aka kanya bimeze gute vyaco muri rusange. Ubwacu tumaze kurima ku izina rya cooperative Kibonobono Oil tumaze kurima hectare 13 turafise hectare zishika kuri ndwi mu Cankuzo muri commune Cankuzo nyene turafise hectare zitatu imuyinga turafise hectare zitatu muri Kirundo Vumbi na Kirundo centre. Izo turamaze no kuzitera hanyuma rero hariho n'ayandi hectare menshi yagiye ararimwa n'abanywanyi abamaze kumva akamo twabateye. Ubu rero turiko turabishira muri logiciel kumbure vuba tuzoba dushobora kubona neza ahantu bose barimye dutange ibitigira nyezina z'amahegitari tumaze kurima. Rero turiko turarima kandi vuba turiteguye kwimbura ahatarenze mu kwezi kwa 4 tuzoba dutanguye gusoroma kugira ngo mu kwezi kwa 5 tube dushoye umwimbo wa mbere. Ego. Nuko bimeze muri rusangi ariko rero kino gihe ari citwa Microfinance Agricole Kibonobono. Ego. Muntu yumvise Microfinance yaratahura ibijanye kumbure n'uburyo bwo kuziganya ndetse no kuguranana. Microfinance muntu yumvise igitegwa c'ikibonobono
ko bihurikiye mu burimyi hakaca yumva aho hafi microfinance bijanye no kuziganya no kuguranana muri rusangi atahurikiye niyahe mbono mwari mufise muri cooperative Kibonobono oil gushikaho no musi mutangura no kwimvira ibijanye na microfinance agricole Kibonobono. Murakoze cyane bivanye nuko dukeneye abarimyi benshi barima ikibonobono twarateye akamo hanyuma baravyumva na cyane abatwitabiriye nabasanzwe baba mu bigo byo hanze abo bita aba diaspora baratwitabiriye ku bwinshi kuko basanzwe bazi akamaro k'ikibonobono n'ibikivamwo hanyuma rero turiye bavuga tuti ntitwo kuyegeranya reka tuje turaziganya tuguranana tuja muri banki nkuru y'igihugu ibi ndabivuze kugira bariko baradukurikirana bavyumve neza batahura ibyo ama microfinance turasaba uruhusha baraduha uruhusha rwo gukora microfinance yo ku rwego rwa 4 bita amagroupement financier communautaire ariko ko twabandanije dutera kamo abantu kuza kuri igitego cy'ikibonobono twarabaye benshi mu nyuma turavuga tuti kubera yuko dushaka umwimbu mwinshi abantu nabo kugira ngo barime amikoro abari make reka dushireho rero microfinance agricole izoherekeza abarimyi b'ikibonobono tuca rero tuvuga tuti tureke ivyo vy'aka microfinance gatoya katugire uru microfinance runini iyo bita première catégorie microfinance de première catégorie première catégorie isaba uburyo ariko ubwo buryo buzanwa n'abanywanyi aba batahurije ama microfinance baratanguranwa kuza kugura ni nako karyo nabo bariko baratwumva numve ko rero ubu twace tuvuga tuti duhindure catégorie tuve muri kategori ya 4 tuje muri kategori ya mbere kategori ya mbere rero tuko turegeranya imitahe iyo microfinance iriho kugira ngo izodufashe kugira ngo duhe abifuza kurima ikibonobono tubaha amahera mu buryo bw'ingurane hanyuma bagende barime kibonobono oyo ibafate mu mugongo canke bimwe novuga ibavalize kugira ngo baronka amahera bagende barime ikibonobono ku byinshi hanyuma twebwe tuzoce tugaruka tubagurire iyi microfinance rero iriho mu ntumbero kugira ngo izofashe abarimyi kugwiza ico gitegwa bakirime ku byinshi ko dukeneye umwimbu mwinshi rero kugira ngo bakirime nuko tuba twabaronkeje uburyo bwo kugira ngo bakirime ku byinshi hama tugaruke tukibagurire ibe inyungu ku bwabo ni muri ntumbero rero twace tuvuga tuti kandi abo bose mu kubagurira no kubahemba kubaha amafaranga yabo abakozi zoba tuko turakoresha abagronome abantu bose batandukanye bazoba bahembwa kandi none natwe turi benshi dukoresha amahera menshi ni vyiza yuko tubikorera muri microfinance yacu kugira ngo kumbure duhane n'akazi duhe akazi bene wacu bize ivy'amabanki assurance duha akazi abantu bize ibintu vy'ama comptabilité ibintu abantu bize ibintu vy'ama gestion turavuga ati dushireho uburyo buke ku buryo ababishoboye baze bashiremo imitahe kazoca kababera n'akaryo keza ko kuca baronka akazi niyo nuko iciyumviro cyo guca tugira microfinance ya première catégorie charge ego iciyumviro kiraje ndetse umuntu nabitanguye uraza kutubwira birasaba iki kugira ngo umuntu agure umutahe cyangwa se umu actionnaire mu rurimi rw'igifaransa muri microfinance Kibonobono ariko kandi umuntu atoba atahura ibijyanye na microfinance ukuziganya no kugurana na kumburi ariko akaba yo bainteresse cyangwa akaba yo nakogo ko n'ibijyanye no kuza kugura umutahe ushobora kumubwira akamaro ko kuba uno munsi yoza muri iyo microfinance ica zunguka nyuma yuko azoba aguze uyu mutahe wiwe muri microfinance agricole Kibonobono kuba muri microfinance ni ibintu by'ingirakamaro cyane kuwoba agomba kubitahura nuko twoca dusigura ikintu kijanye na investissement urabona uno munsi turi mu 2021 ubuzima butera buzimba kubera ko ihindagurika ry'ibihe n'ibindi ni vyiza rero yuko ejo birasaba yuko dutegura ejo hacu rero uzanye umutahe ukagura umutahe muri microfinance novuga yuko ni nk'itongo ubuguze canke iparcelle uguriye umwana wawe uzovyara ejo canke uwavyaye akaba kiri ku ishure muri primaire canke n'ahandi ni ibintu vyunguka cyane
na cyane ko banki nkuru y'igihugu muri no misi yabi ibikurikiranira hagufi biba bigoye cyane kugira ngo amafaranga y'umuntu yashizemwo ahombe. Rero kubatahura ivy'ama microfinance n'abatabitahura kumbure ngira ngo hano umwanya ngira ngo ni muto ejo nzoba ndi ngaha isaha 8 gushika isaha 9 yabazona bikurikirana cyane zogerageza kubasigurira uburorero bwinshi ndetse n'ubumaro bwinshi bwo kuba muri microfinance ariko ukeneye kugura umutahe azana amafaranga ibihumbi 250 akayazana na karanga muntu yiwe tugaca tumuha icemezo cyuko ari umunyamutahe. Akarusho rero karimwo microfinance n'urudandazwa rw'amafaranga. Hariya tuba tugiye kudandaza amafaranga. Amafaranga rero iyo tuko turayadandaza arunguka kuko tuyaha abantu bazana inyungu nivyo twita amakredi ingurane. Hanyuma rero kandi iyo twadandaje amafaranga haragera igihe rero tukicara tukavuga ati tugaburane twarungutsaya we waronshizemo umutahe umwe uyashizemo 2 uyashizemo 10 dufatiye kuyo twungutse turabe umwe wese yoronka angahe. Inyungu rero irimwo muri ubwo buryo bwa mbere. Inyungu igize kabiri nko ku bantu bariko barakora business banyumva hano mu gisagara bumve yuko uri umu actionnaire ukaba ufise ahantu washize umutahe action biroroshe kuza gusaba ingurane igusahiriza gukora urudandazwa rwawe. Urashobora kuba ariko urakora nk'ibintu vya miliyoni 10 ariko ukabuvuga nti je ndabona yuko vyiza no shiramo no kwiza nka miliyoni 40 vyonyorohera. Rero biba bigoye kugira ngo uronke izo zindi miliyoni 30 ugiye kuzisaba muri banki baca bagusaba yuko uzana ingwate ariko usanga utayifise. Ariko umutahe w'ibihumbi 250 ushobora kuba ufise hariya witwa umu actionnaire biroroshe kuca ugenda bakaca baguha ingurane ya mafaranga wifuza ukaca udandaza utarenze gucumukura utarenze kwandika makete ukarindira n'ibindi bigiye bitandukanye ngira ngo abari basaba amakredi barabizi hari igihe bakwankira cyane nk'ugwaruka turahangayika cyane abantu tuba dusohotse ama université ntituba dufise amazu ntituba dufise ama parcelle afise titre ariko bavyumva bariko barankurikirana yuko wagize amahirwe ukaba wifitiye action canke umutahe ahantu ivyo vy'amatitre n'ibiki nibiba bikibaho kubera uburi mu actionnaire. Kandi karusho karimwo nuko ufise umutahe muri microfinance usanzwe ufise nk'ubumenyi ukafise ubumenyi canke umwana wawe canke umuntu mu muryango biba vyoroshe kugira ngo umusabira akazi mu gihe kaba kahari kuko nibo ba mbere bahegwa ko kuronka akazi kuko urumva abari vy'iwabo mu gihe rero afise akazi hako yoja gutanga igiturire c'ibihumbi 250 mu bamaze gutangura microfinance yabo canke ikindi gikogwa kugira ngo bamuronse akazi ahubwo yoyazana muri iyo microfinance ibiri kwiratangura akayashiramwo kubera ko abazi neza ko azoca aronka akazi kandi batazomustressa ngo birwa baramufata nabi ko nawe abari mu boss mu bandi. Ikindi kintu gikomeye cyane ni ico ni kintu uraga umwana umwana wawe urakimuraga cyangwa umuryango wawe niyo upfuye barakurikirana kuko ni kintu kitabora gishobora kumara baramenya ati hanaka mutama yarafise y'umutahe nagende hariya urumva ko atari kintu cyo kunegrija cyo gufata minenego. Kandi ugiye kuraba amahera bagaburana muri microfinance ababitanguje ikibabaje nuko kenshi iyo bari biko barabikora tutabona iyo babikoreye twebwe tuza twumva gusa ngo vyabaye. Rero ugiye kuraba yo bagaburana abari amahera menshi cyane nta stress wosubira kugira uba wifatanije n'abanyamitahe nk'ibi vyacu tubereye kumwe nabo mu twita aba diaspora turaza akamaro badufitiye hano mu gihugu abo rero kukuduza canke kuduga biba vyoroshe cyane ubwo n'ubumaro udasanzwe burimo. Umuntu yumvise kugura imitahe kumva kandi ko bariko baranayizana ariko kandi arakeneye no kumenya ati mbega je ntayafise nicaye kiringo ntarengwa kumure abariko baragura imitahe bashobora kuba bo kwisunga mugira ngo nuri karakwaganya ariko arakwakonyogera ngo yashake nawe yumve ko ari kiringo ntarengwa agomba kuba yayanusema. Byukuri ibi bintu vya microfinance ni ibintu ababitahura baraza akamaro kavyo baratanguranwa. Twatanze amezi 2 novuga yuko kwezi kwa mbere kwaraheze ikiringo ntarengwa ni tarike 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Rero bize ngo hacari hafi indwi zigera kuri 3 ego zirenga ico nico kiringo ntarengwa mu bisanzwe ngerageje kwishura kubibazo cyane. Nuko bimeze rero birumvikana ko David atuganiriye byinshi bigiye bitandukanye witwa
Nicolas Ndayiga Diawati David yubahwe ndamuzi cyane gose nkunda gukurikirana ibiganiro vyiwe kuri YouTube ngira ngo arakumva undi ati mutubarize Kibonobono bagikoramo iki none kiraribwa canke no witwa Donatien Itunga ico ni kibazo bagize Donatien ati icyo gitega gishobora no kuba kinaribwa oya ntabwo kiribwa Kibonobono ntabwo kiribwa ahubwo gihingurwamwo ibintu bishika kuri 8 kumbure ejo tuzobi vyagura neza twongera tugarukeko ubundi yitwa Blessing kuri YouTube channel yacu ati ndumva aramata vanze n'ubuki kwice gitegwa none mbega nkoshaka imbuto yico gitegwa yironka gute ugeze kuri biro iwacu aho dukorera hepfo ya Kotebu na bariko baranyumva bashobora kuzana ibitahe baze hepfo ya Kotebu hafi ya house yakorera radio Buja FM ugeze kuri Kangaro Hotel ucubona etage ya gris canke barashobora kutwakura ku nimero zacu kugira ngo tubazimurure banyaruke bagura imitahe ntibacererwe Jean Paul Nizerimana tibangita Ben nashaka mumbarize ico gitego cy'Kibonobono ndumva kirafise akamaro no kuraba natwe hino mu gihugu cy'u Rwanda turabingene twokironka ko ntabwo ndakibona n'umusi numwe ngira ngo araza gusigara nimero ya telefone kumbore ngira ngo abanyarwanda n'abashobora kwabishaka ko turabafisa dukurikirana benshi mu Rwanda bariya bahora basigura baratanguye gusigura akamaro kaco ariko muri Uganda niho nundo munsi narubonye umurundi ari muri Amerika yazindutse telefone mu gitondo ambwira yuko yarimye ihegitari 200 z'ikibonobono kandi we yatanguye gusoroma rero mu Rwanda sindavyumva ariko muri Uganda barakirima cyane gose kuko jewe ndi kumwe n'abantu bashika bo mu bihugu 30 tuvugana basanzwe bakirima David mukurangiza ngira ngo tubwira aho mukorera cyane koperative ikorera neza cyane watugenekereze neza kumbore urena mu gisagara cya Bujumbura yifuza kuhashika abe yo hashika kugira ngo ronke information zikwiye gusumba ariko kandi kumbure n'abari kure nabo urashobora kubasigira nimero ya telefone kugira ngo ufise ico agomba kubaza muhereze insiguro zikwiye dukorera mu gisagara ca Bujumbura muri commune Ntahangwa zone Ngagara quartier y'icumi quartier 10 uriko uraja kuri kwa Sion uzananye kuri Kotebu uramanuka gato ushikitse Kangaro Hotel ucubandanya gato ni hafi cyane ya OK Bazaar kuri OK Bazaar urashobora kucubona etage ya gris turi muri biro ijana na kabiri muri etage ya mbere hanyuma barashobora kunyakura kuri 79 amajana 40 amajana 814 canke 79 440 814 na 69 488 411 iyo ni WhatsApp 69 488 411 aho hose ushobora guca kuri izo nimero aronko insigubanuro ndetse na information zikwiye ku gitego cy'Kibonobono Kibonobono na Microfinance ingene ugura umutahe muri Kibonobono n'ingene ugura umutahe muri Microfinance ariko kandi abariko baradukurikirana bagomba kubitahura gose badashobora gushika kuri biro bumve yuko dufise ikiganiro Nyaragasa ntutangwe gica hano kuri radio PJ Classic FM ku munsi wa kane igihe cy'isaha 8 gushika igihe cy'isaha 9 aho turashobora kwinjira cyane ku munsi weje ntibatangwe ku munsi weje ntibatangwe murabasigurira neza ariko abari hafi banyaragase hariya kuri biro tubakire twakire imitahe yabo nabo babe mu ba actionnaire nuko ndabona witwa Manirakiza Mark ati dusubiremo WhatsApp Tanzania 69 488 411 39 majana 488 majana 411 urashobora guca kuri WhatsApp hama bagaheza bakaguha insiguro zikwiye kubijanye na Microfinance Agricole Kibonobono cyangwa se n'igitego cy'Kibonobono muri rusange muri koperative Kibonobono Oila. David twe tugushimire cyane ndetse tunagwe n'ikaze ku musudu kandi kugira ngo mukomeze gusigurira abakunzi ba PJ Classic FM ariko muri rusange n'abarundi ibijyanye n'igitego cy'Kibonobono. Namwe ndabashimiye turashimiye n'abariko baradukurikirana kumbure kuri yindwi nyene bazotangura ko twumva no ku maradi atandukanye kuko ivyo turimwo turazi ivyo turimwo kandi dufatanije n'abantu benshi cyane nabo ntibatangwe mu iterambere riciye mu burimyi bw'igitego cy'Kibonobono na Microfinance Agricole iyo twitiriye MAK.